ndagasubiremo, iki si igitabo gisanzwe haba namba. Iki ni igitabo c'ivyahumetswe n'Imana, kirimwo ububasha, kirimwo ubushobozi. Tanguriro kuvayo abare wiguharura gusubira mu vyagezwe, Yosuwa bacamanza Rusi, Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri, ingoma ya mbere, ingoma ya kabiri, Ezira, Nehemiya, Esiteri, Yobu, Zaburi, Imigani, umusiguzi, indirimbo, Yesaya, Yeremiya, gucura intimba, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweri, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya, Maraki, Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ivyakozwe n'intumwa Abaroma, Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri, Abigalati, Abanyefeso, Abifilipi, Abakolosayi, Abitesalonike ba mbere, Abitesalonike ba kabiri, Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri, Tito, Filemoni, Abaheburayo, Yakobo, Petero wa mbere, Petero wa kabiri, Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri, Yohana wa gatatu, Yuda ivyahishuwe. Amahoro y'Imana mwese nshuti z'umusaraba, abo dusangiye irivuga butumwa ryo kuri runo rubuga rwacu rwa Sabanegwa TV. Turabaramukije, amahoro y'Imana, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Twagomba tubabwire ko muri iyi minsi turiko turakora igikorwa co kugarukira Bibiliya. Nimuze tugarukire Bibiliya, yemwe bantu b'Imana, nimuze tugarukire Bibiliya, kuko Bibiliya iriko irashira nk'ifu y'imijira, iriko irayongayonga, iriko irashira, iriko iragenda iyongayonga nk'ifu y'imijira. Nimuze tuyigarukire bene data. Iyo ndiko ndavuga ibi, hariho abashobora kubitahura bakavyumva, bakumva ivyo ndiko ndavuga, ariko hariho n'abandi badashobora kubitahura, bavuga bati teriyo sema, bavuga bati ivyo sivyo uriko uratubwira. Ariko nagomba ndababwire uko niko bimeze muri iki gihe turimwo, ndetse no mu gihe ca kera niko vyari bimeze. Abantu aho bakoraniye bama bari uburyo bubiri, uruhande rumwe runegura, urundi ruhande rushima. Twagomba rero tuyage ivyerekeye Bibiliya yera, igitabo cahumetswe n'Imana. Ngiyi Bibiliya yera, ngiki igitabo cahumetswe n'Imana, Bibiliya yera. Iki gitabo kirimwo ububasha n'ubushobozi. Iki gitabo carabiciye biracika mu minsi yacu ya mbere, ndetse no mu bihe vya kera twebwe tutaravuka. Iki gitabo kirimwo amabanga akomeye. Iki gitabo ni igitabo kirimwo ububasha n'ubushobozi. Ndiko ndagishishikariza abantu gusubira gufurura ingabire y'Imana, kugira ngo iki gitabo twongere tukigarukire, yemwe bene data, kuko kiriko kirashira nk'ifu y'imijira. Rero muko dushishikara, hariho abo babaje kuri no rubuga rwacu rwa Sabanegwa TV uyu munsi. Ndabasabe mufyonde kuri sabone, kugira ngo iminsi yose tuzoza dushiraho ikiganiro mube mu bambere bo kukibona. Mufyonde na like, mugire partage, mugire na comment. Nuko twagomba rero tuganire kuvyerekeye iki gitabo Bibiliya yera. Yemwe bantu b'Imana, iki gitabo Bibiliya yera si igitabo gisanzwe. Oyaye, nagira ndababwire, iki gitabo si igitabo gisanzwe nk'uko tubona ibindi bitabo byose
vyanditswe mugenda mubona, canke se nkuko tubona ibinyamakuru, canke se ibindi bitabo bisanzwe. Iki si igitabo gisanzwe haba namba. Reka ndabivuge ntuje kandi nsubiremwo. Aka kantu ndagasubiremwo. Iki si igitabo gisanzwe haba namba. Iki ni igitabo c'ivyahumetswe n'Imana. Kirimwo ububasha, kirimwo ubushobozi. Navuze haruguru gatoya ngo carabiciye biracika mu minsi ya mbere, kandi na n'uyu munsi kiracakora, kiracarimwo ububasha, kiracarimwo ubushobozi. Bibiliya yera, Holy Bible, igitabo c'ivyahumetswe n'Imana. Nagomba mvuge mu minsi ya mbere wasanga umuntu wese agiye gusenga, wasanga afise iki gitabo akagira n'indirimbo, wasanga afise ibi bitabo bibiri, Bibiliya n'indirimbo. Bibiliya n'indirimbo. Kuba abifise byari ifyeri, ico bita fier. Nukuvuga kuba ufise ibi bitabo ugiye gusenga ubibumbatiye, wumva amahoro adasanzwe, ukumva ko unezere, ukumva ko by'ukuri atacuhajije. Nukuvuga kuvyitwaza wari umunezero, wari umunyengo udasanzwe. Ariko nagomba ndababwire uyu munsi sinzi ko ariko bikiri. Ico gihe wasanga abantu bagenda babitwaye ibi bitabo babibumbatiye, umusore, inkumi, umutamakazi, gushika no ku banyokuru. Nzobereka umukecuru mu minsi iri imbere azodushingira intahe. Umukecuru afise hafi imyaka hafi 90, mugabo n'uyu munsi agisoma Bibiliya, akiririmba. Nukuvuga amaso yiwe aracakomeye. Kubera iki? Yakuriye muri Bibiliya, ayisaziyemwo, ayiraba. Rero iki gitabo ni igitabo cy'ububasha. Ico gihe rero wasanga abantu bafise imiduga, na kare n'imiduga ico gihe yari mike, wasanga bashizemwo Bibiliya, ugasanga umuduga urimwo Bibiliya. Nuko ugasanga ahantu winjiye muri saro, ugasanga hari Bibiliya mu kabati. Nukuvuga iyo Bibiliya yo mu kabati yari yo kwakiriza abashitsi. Abashitsi bakugendeye, wacuzana Bibiliya ukaca ubasomera umurongo w'ijambo ry'Imana wo kubakira. Ariko uyu munsi Bibiliya yaribagiwe. Umushitsi aje wugurura ntuze televiziyo, ucufyonda televiziyo ukamwakiriza televiziyo, canke ukugurura urubuga rwa YouTube ukamwereka ibiriko biravugwa hirya no hino, canke ukamwereka ngo igikombe c'isi ngo aho kigeze, ngo Barca canke ngo nyimba ari Messi. Nuko rero Bibiliya iriko irayongayonga ishira nk'ifu y'imijira. Nagomba mbwira abantu mudukurikirana ku rubuga rwa YouTube rwitwa Sabanegwa TV, muze twongere tugarukire Bibiliya. Bibiliya rero, ibitabo vya Bibiliya biruzuye mu aho babidandariza, eka no ku nsengero zitandukanye ibitabo biruzuye. Mugabo ikibabaje nuko abantu benshi barabigura, mugabo bakaca babibika. Ugasanga umuntu agisokoroye ku munsi wa Mungu agiye gusenga, agahungura akura kw'ivumbi, akura kw'ivumbi, ivumbi ry'indwi yose. Imana itubabarire cyane kandi Imana idufashe bene data. Akaca agenda, uwo rero ni umuntu acidadira kuyitora. Abandi bararekeranye, bashize ahantu mu mavarize barugarana, abandi bashiramo ahantu kure. Nibaze ko bamwe bashize no muri parafo canke se barashira ahantu batanekizibuka. Imana idufashe cyane. Rero nabo sibo ni umwansi Satani. Tugarukire Bibiliya bene data. Uyu munsi nariko mvuga ico gihe ingene abantu Bibiliya wayisanga muri saro akayakiriza umushitsi, Bibiliya wayisanga mu modokari,
ego sinibagiye ingene mu mwaka w'2000 muri 2020 nibwo nari nkironka imodoka ndi mu Ruvumera. Umusazi yabonye Bibiliya, nari nashizemwo Bibiliya hajya hejuru ya vora hari Bibiliya yagumamwo Bibiliya. Umusazi umwe araza ambonye acaraza ngo pasite nguragera muri vira amahoro ngo kuko ndabona ngo Imana igendera imbere yawe, ngo ndabona Imana igendera imbere yawe. Aho yaravuze Bibiliya abonye imbere yanje hejuru ya vora ngo pasite ngugere muri vira amahoro ngo kandi uragera y'amahoro ngo ndabona ngo Bibiliya ngo Imana igendera imbere yawe. Nuvuga iyi Bibiliya yarayise Imana ngo Imana igendera imbere yanje. Nuko abantu benshi wasanga Bibiliya zigendera mu miduga, Bibiliya ziri muri saro bakiriza abashitsi, hakaba na Bibiliya yaba iruhande y'igitanda, kandi umugabo yagira Bibiliya yiwe, umugore akagira Bibiliya yiwe, umwe wese yayiraza iruhande y'umutwe wiwe hejuru ku gitanda. Nukuvuga yikanguye nijoro, nta kindi yikangurira ko namba ari 8 z'ijoro, namba ari mu gatondo bukeye, yabanza gusoma umurongo. No mu kuja kuryama yaryama asomye umurongo. Bene data abantu b'Imana, nimuze twongere tugarukire Bibiliya. Uraza usomye umurongo nijoro wikanguye ugatera Bibiliya ugasoma umurongo, uwo murongo ntuzigera uhanagurwa, ntuzigera uva mu mutima wawe, ntuzigera uva mu bwonko bwawe. Umurongo usomye 8 z'ijoro wikanguye, ukagirirwa ubwo buntu ugasanzurura Bibiliya ugasoma umurongo, uwo murongo uzokuguma mu mutwe no mu mutima. Imana dufashe cyane. Rero ico gihe abantu baja gusenga bitwaje Bibiliya, ukumva kugenda witwaje ibi bitabo ni ifyeri ridasanzwe, ukumva utabifise nta mahoro waronka. Ego ndibuka jewe nabitumye umupasiteri yitwa Pasiteri Kamwe n'ubusa, nabimutumye ari 2 ari indirimbo na Bibiliya, hari mu mwaka w'2000. Iyo Bibiliya no biracahari, ngiyi narayibabwiye ejo bundi, sinibuka ejo bundi narababwiye amafaranga namuhaye, ariko nshobora kuba narihenze kuko nabimutumanye na Bibiliya ari 2. Nibuka ko namuhaye 4,000 byose na byose 4,000, sinzovyibagira. Inoti 2 za 2,2 nako inoti 2 inoti 2 ntizari bwa 2,000 ntibyari bwaboneke, ariko ndibuka ko namuhaye 4,000. Nukuvuga Bibiliya sinibuka neza ishobora kuba yagugwa 3, indirimbo nayo 1,000. Iyi Bibiliya iracahari, indirimbo barayintwaye yari imeze nk'uko nyene, iri kwaka kanozenye iki gipfukisho ikinyene. Indirimbo narayibuze kandi ndayibuze vuba nayo nyene. Sinzi ahantu noba naragiye ndayibagiriraho canke se barayintwara birashika. Ariko murumva ko iyi Bibiliya imaze imyaka 26 ndacyayifise kandi ndayikunda cyane. Hariyo amasinye menshi nashizemwo ntashobora kwibagira, yo ndayisomye nca nibuka ico gihe ayo majambo y'Imana nayaronka canke se nayagaburirwa. Rero nagomba mvuge ingene abantu bitwaza Bibiliya bagiye gusenga. Umuntu agiye gusenga yagenda afise Bibiliya n'indirimbo, ntiwabisiga. Mugabo uyu munsi Imana dufashe cyane, uyu munsi abantu baragiye mu iterambere, twibagira ya jambo ry'ubushobozi. Twibagira rya jambo ry'ubushobozi. Mu gitabo cyo bavugishwa ni mu gitabo ca Bibiliya yera ngaha nyene, mu gitabo ca Yosuwa igice ca 1 ku murongo w'8 haravuga ngo ibiri muri ico gitabo. Tuhasome. Yosuwa igice ca 1 ku murongo
w'umunani. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuze ubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Amen. Imana irabwira Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo c'ivyagezwe uze wamubirimbura ku murango no mw'ijoro, ubisoma ngo uvyitondere, ngo uze wamubirimbura witondere ivyanditswe muri ico, ngo niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Muntu w'Imana unkurikirana, nimuze dusubirire tugarukire Bibiliya. Uyu munsi umuntu agiye gusenga, abantu benshi bagiye gusenga batwara Bibiliya zo mu matelefone. Bibiliya z'ibitabo bazisiga muhira, barazibitse, nukuvuga umengo zirateye isoni. Nuko Bibiliya zo mu matelefone nizo batwara. Bibiliya mu telefone irimwo itelefone nagomba ndakubwire irimo ibintu byinshi cyane, mw'ivyo byinshi cyane biri mu telefone na Bibiliya irimwo. Ariko nagomba mvuge Bibiliya kera warayiseguza umwana agwaye ugaca mu gatondo yakize. Ariko kabisa ivyo ni ibintu vyabaye twiboneye. Warashobora no kuja kuraba mwene so agwaye ugasanga yaremvye, marayika aramutigita, nuko ukaca umurambika ko Bibiliya, burya ubwo nyene yacakira. Iyi Bibiliya iyi irimwo ububasha n'ubushobozi. Imana idufashe cyane. Mbega worambika itelefone ku muntu agacakira? Imana idufashe cyane. Itelefone rero nizo zasubiriye Bibiliya. Umuntu aja mu rusengero akagenda yitwaje telefone ngo ndaza gusoma ngo muri Bibiliya muri telefone. Ibisamaza, ibidehesha, agira ngo hinge ngo aje gusoma ngo Bibiliya mu telefone, akaca asamarirayo, ahurayo n'ama message, ahurirayo n'andi ma application n'ibindi vyinshi, bigakamusamaza agataha uko. Kubera iki? Ni umugambi wa shetani. Twahora twumva bavuga ngo Bibiliya ngo hazogera igihe Bibiliya bazitwake. Ayo majambo bayavuga abavugishwa n'Imana bayavuga mu 88 ngo hazogera igihe ngo Bibiliya bazitwake, ngo n'indirimbo bazitwake, ngo ubutumwa buzoba bwahozwe. Twebwe rero twibaza ngo tuzobona abantu bariko baraza kutwaka amabibiliya, canke ngo bakubonanye Bibiliya bakwice canke se bakugirire nabi. Ariko nagomba nkubwire Bibiliya abadayimoni bariko barazitwaka mu buryo butaboneka buhishijwe. Umuntu bakamubuza gusoma Bibiliya, nukuvuga ugiye gusenga ngo ndaza gusoma mu Bibiliya mu telefone. Aho rero Bibiliya abadayimoni barayikwatse karabaye. Urazi uyu munsi ufashe Bibiliya n'indirimbo ugaca muri vire, ugaca muri vire, ubona abantu bakuraba, nuko ubona abantu bakuraba bakabona umengo ni ibintu bidasanzwe. Kubera iki? Benshi barazibitse, ntibubahuka no kuzigendana, umengo ugendanye Bibiliya ntabaho, umengo ni ibintu umengo vyataye igihe. Imana idufashe cyane. Nyamara nagomba mvuge bene data, nimuze tugarukire Bibiliya, dusubire dufurure, usome Bibiliya uko bukeye uko bwije, uyisome, uyigire umugenzi, uyibumbatire, haba nijoro, haba ku murango, haba muri magaze, haba mu biro. Bibiliya. Imana idufashe cyane. Kera wasanga no mu mahoteli, ndibuka hoteli imwe nigeze kuraramwo mu gihugu kibanyi, ndahasanga Bibiliya, wasanga ziri mu mashambre, hajya hose muri salo, hajya kuri reception wahasanga amabibiliya bakiriza abantu kugira ngo zaba ziri mu ndimi zose, Bibiliya y'Igifaransa, Bibiliya y'Ikirundi, Bibiliya y'Icongereza, kugira ngo umuntu ingenzi yose ije isome Bibiliya. Uyu munsi usanganirwa n'ubufuko, bwo bita ubufuko. Imana idufashe cyane. Abavyumva baca bavyumva. Bene data, nimuze tugarukire Bibiliya, nimuze tugarukire Bibiliya.
iki si igitabo gisanzwe kirimwo ububasha, kirimwo ubushobozi. Niwagisoma uzokumva ko hari ikintu uvuganye n'Imana, kuko Imana kuva kera ukuntu yavugana na Adamu na Eva bataracumura, yarabagendera ngo ikavugana nabo, ngo akanwa ku kandi kavugana nabo, ngo yabagendera ngo ku kagoroba, ngo mu kayaga ko ku kagoroba ikavugana nabo ikabayagisha. Ariko bamaze gucumura, Imana ntiyabaye ikibiyereka ngo ivugane nabo imbona nkubone, kuko umubiri wabo wari wamaze kwakira icaha. Imana rero nta handi muzohurira ubu. Kubera iki? Dukomoka kuri Adamu na Eva, imibiri yacu iremanwe intege nke, iremanwe ivyaha, n'ubundi twahatowe n'amaraso ya Yesu. Yesu nashimwe, twahatowe n'amaraso ya Yesu. Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero Imana itwiyerekera muri Bibiliya, ituganiriza muri Bibiliya. Hajya ubumbuye Bibiliya utanguye gusoma, Imana iba yuguruye akanwa kayo ikitangura kuvuga. Imana idufashe cyane. Nuko rero tugarukire Bibiliya, abantu b'Imana, twongere kuyisoma uko bikwiye ko bwije. Wewe wayitaye, subira uyirondere, irondere nka kurya umuntu arondera ifaranga yatakaje. Wewe wavuze ngo irashaje, pfumuza genda ugura iyindi, ziruzuye Bibiliya ziruzuye. Nimuze tugarukire Bibiliya. Nawe uri kurankamera, nawe uri kuranyumviriza mbona hariya hirya, Bibiliya usubire. Umuntu we ntusubire kuja kuryama ngo usinzire udasomye Bibiliya. Oya, niwaja kuryama usomye umurongo n'umwe gusa wa Bibiliya, uzorara mu mahoro atagira ukangana. Abadayimoni bazoguhunga, nta n'akadayimoni kazokwegera ihema ryawe, urugo rwawe ruzozitirirwa, kuko wagiye kuryama Imana ivuganye nawe ikuzitiriye. Imana idufashe cyane. Tugarukire Bibiliya bene data, twoye gusubira kuvuga ngo muri telefone ngo harimwo Bibiliya, ngo harimwo ngo indirimbo, ngo harimo kantike, harimo wokovu, ngo sinsubira kwitwaza ibitabo. Oya, nimuze dusubire dufurure twitwaza ibitabo. Narababwiye umwigeme umwe yari afise umuntu yama yagombye kumukoresha ibyaha kanka, nuko uwundi munsi uwo muntu amutegerera ahantu mw'ipori, imodoka arayihagarika. Yari umuntu afise imodoka, kandi hari kera, hari mu mwaka mu 2001 muce muvyumva. Uwo muntu aravuga ngo uyu munsi ntuva ngaho ntagufa tudakoze ivyaha. Uwo mwigeme aravuye gusenga afise Bibiliya, uwo muntu agize aramufata cara arijunguriza mu kubita Bibiliya. None gayeme iki gitabo umuntu w'umugabo kimukubita mu mugongo canke ku maboko comwica? Eka yagize ngo ndekura, amera nk'umumafuje ya Bibiliya. Uwo mugabo yaciye yuma, umuntu w'umugabo arapfa, arashika. Wa mukobwa ca aramusengera ati, Mana yo mwijuru ndakwinginze uyu muntu ntapfe, ibi nibimwigishe, muvyure azuke umukize, bimwigishe ntazasubire kubahuka ngo agomba afate umuntu w'Imana. Ubwo nyene carazanzamuka, hanyuma caramusaba imbabazi ngo mbabarira, usinzosubira. Aca yurira mu muduga aragenda. Murumva ko uwo muntu yari n'umuntu w'umwubahwa, ariko yari umwubahwa mugabo nukuvuga w'umupagani atubaha Imana. Uwo mwigeme yatabawe n'iki? Yatabawe na Bibiliya. Bibiliya rero si igitabo gisanzwe. Nimuze dusubire tukigira umugenzi, tukigendane mu modokari, tukigendane aho tuzoba turi kw'isafari. Nuko jewe n'ubu ngize safari sindayisiga, Bibiliya biri mw'isakoshi misi yose, ahantu hose ndoye Bibiliya biri mw'isakoshi. Yigira umugenzi muntu w'Imana, uyijana aho ugiye hose, nuko uyigira umugenzi. Imana izoguhezagira kandi izokwatira amabanga, kuko nawe wayironderanye umwete. Nuko abariko baratwumviriza kuri no rubuga rwa Sobanurwa TV,
ni aho turangirije ikiganiro cacu. Muvyumve mwese yuko Bibiliya ari bwo buzima bw'umuntu wese, yaba umuto canke mukuru, yaba umunyacubahiro canke umuntu asanzwe, yaba uwuganza canke uwuganzwa. Bibiliya nibwo buzima bwacu. N'aba Dawidi nizo bitwaza, ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Salomo, nuko Bibiliya nizo bakoresha nuko kugira ngo barongore ihanga rya Isirayeli. Bibiliya rero Shetani ariko arayitwara nk'ifu y'imijira, ariko mu izina rya Yesu Shetani aratsinzwe, kuko iri banga ryiwe turarimenye. Nimuze rero Bibiliya tuzisubirane. Wari yarayirengagije asubira yigure, nuko wari yarayishize mu kabata yikureyo. Uyu munsi muntu w'Imana ni warara uyisomye, hari ico nawe Imana iza kukubwira nijoro, hari ibitangaza Imana iza kugukorera, kuko wibutse kwitwaririka ivy'Imana. Nuko Imana ibahezagire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri no rubuga rwa Sabanirwa TV. Imana ibahe umugisha mwese. Ciao ciao.